Yes, abakunzi ba Magagi Burundi TV tubananya tubashimira tubakengurukira muri vya bikorwa vyiza cane vyo kugira ngo ingenzi zihurumbire igihugu cacu ciza c'u Burundi, kugira ngo murabona ko turiko turabereka umusozi wa Magagi, aho turiko turabereka ibikorwa vyo guca amabarabara kuri uwo musozi, kugira ngo murabibona neza cane. Rero ni muri ya ntumbero yo kugira ngo ingenzi zibana zihurumbira iki gihugu c'u Burundi muri bimwe twita tourisme. Rero ibi byose tubikesha umushinga ntahe Shimirimana Naftali, niwe ariko arakora ibishoboka vyose, akora ibikora inka kugira ngo igihugu c'u Burundi, intara ya Muyinga, komine Giteranyi, umutumba wa Mihigo ahasanzwe avuka, hase neza hahurumbigwe ingenzi. Ayo mabarabara rero urabona ko aja ku musozi Magagi, ayandi agaca mu Gakono akabandanya. Rero iyo ni intango ibikorwa naho bigeze, ariko mu minsi tuzobereka amabarabara yaheze yatanguye no gukoreshwa. Bikaba ari ivyo rero bakunzi ba Magagi Burundi TV, tubandanya tubereka, tuzobandanya tubikurikirana tubereka. Mwebwe ico musabwa no kugumana natwe ijisho kuri eka zanyu, kugira mubandanye mwibonera ibintu vyiza cane biranga igihugu cacu ciza c'u Burundi. Rero reka tubasabe mubandanye mukora subscribe, mukora share, shares n'ama comment n'ama likes, kugira ngo ibi biganiro bibandanye bishika kure, kugira ngo uzobandanye uwa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu. Turabashimiye cane, wandanye mudukurikira, wandanye mugumana natwe, uzobandanya muhamenyera byinshi cane. Yari Jean Dunia Le Monde, nije ariko ndababwira ibi bimenyetso biranga igihugu ciza c'u Burundi, cyane cyane ku musozi wa Magagi. Mugihe mwubahwe, Imana ibahezagire cane.